Ona ngoja. Sasa naone Malo. Mimi tu ni vitu gani? Mimi kama na sheri wangu. Uni sheri wako. Sasa pale mbona analilia mwingine mtu? Anapenda kupanda ndege kwa nguvu. Jua naona ni diaspora ashaka kukunda mahera. Anataka. Kasoro. Ari ivyo rero. Anataka diaspora muzaka. Musubiza inkwano zanje. Namaze gutanga inkwano mushobora gukunda uwundi muntu. Nigikunda. Ni yansubiza mahera yiwanje. Bakakora inama n'umuryango wabo. Bakansubiza utwanje. Basi. Ariko avuze ati ndasavye ikigongwe. Umwanya wiwanje nataye. Ikigongwe Rega nubu turacawuta. Aisha, nubu turacata umwanya. Najewe rero birashobora kukwereka yuko uzora kuba warihenze. Kuko imbere y'abasoso media je ndiko ndemera ko inkwano nazitanze kandi ko no kugira umugore wanje. Ariko wewe yakwangiye. Kubera avuga ati uyu turakorana kandi muke wa mtu ni nini? Ni sumu. Icyambere na mbere ujya sindamuzi sindiga ndamuvugisha nimba amaze kundungira nka message kuri Facebook cyangwa Instagram sinzi ariko just nubwa mbere ndamubona kandi je ndafise umugore kandi ndamukunda umugore wanje kandi dufitaniye n'umwana kandi namana mupostinze misi yose sinci umugore wanje nyuma byo ntibinabaho. Tuzobacagura tuzopublia nimero ya WhatsApp umuntu ahari hose avyumvisemo azokora video yerekane impano yiwe hama niyacagurwa azohamagagwa tubonane hama tutangure kumufasha uko dushoboye kose. Muko tuzofasha ntabwo tuvuze ati turamusinye muri contrat cyangwa turamushize muri label ibintu nk'ivyo no. Cyo tugiye gukora tuzobafasha uko dushoboye kose turi nyuma yabo amezi 6. Ayo mezi 6 amaze guhera umuntu hazoba hageze ko ashobora nawe nyene kwibandanya yifashe yamaze kumenya vyose. Rero uburyo tugiye gufashamo nubu uzocagurwa tuzobanza tumwereke ukuntu ashobora kwifata nk'umustar nk'umuntu afite talent. Tumurondera ibiganiro mu ma media atandukanye tumwegishe gukoresha Instagram, Facebook, YouTube nima dafise izo konte tuzimwugururire tongere tubimufashemo. Hanyuma tuzokongera tubabwire bagende kurondera stories canke filme bashaka gukina hama twebwe tuzozifinansa turondera uburyo bwo kuzikora tubarondera aba cameraman, aba soundman, aba editor byose dushira hamwe hama filme ikogwe. Iyo filme azoba ari iwabo ntabwo azoba ari iwacu azoba ari iwabo kama twongere tubereke n'inzira bashobora gukoresha kugira izo filme zabo zishike imbere. Nimba tuzokora filme imwe canke zibiri muri ayo mezi 6 bizovana n'ukuntu umwanya uri kuragenda ariko après y'ayo mezi 6 ndizeye cyane yuko umuntu wese twa twasinye tumufashe azoshobora kwiteza imbere baadaye. Hama ayo mezi 6 amaze guhera cyo dufata muri bandi bari barungitse twatu video batacaguwe twongere dusubiremo tucagure abandi 4. No kuvuga The Light of Africa sohora ducagura abantu 4 dufasha burameza 6. No kuvuga abantu 8 mu kwezi. Murakoze. Ona ngoja. Sasa naone Malo. Mimi tu ni vitu gani? Mimi kama na sheri wangu. Uni sheri wako. Sasa pale mbona analilia mwingine mtu? Anapenda kupanda ndege kwa nguvu. Jua naona ni diaspora ashaka kukunda mahera. Anataka. Kasoro. Ari ivyo rero. Anataka diaspora muzaka. Musubiza inkwano zanje. Namaze gutanga inkwano mushobora gukunda uwundi muntu. Nigikunda. Sasa weme inkwano. Weme inkwano. Sasa unishuka dadi. Sasa ndio naviona tumaliza kwa najiongea afu baadaye sawa ikara ikala hapa tutavirudia ndani habitaishia hapa tumalize kwa najiongea huko
Bakunda bibi. Kuna kesi huku tunamalizana. Jonke, James akabazo. Ivyatuzanye mbona umengo vyahindukiye gatoyi. Petetre we tuzokuronka uruwacu. Tuzokurondera buke buke. Ariko tumaze kwanza duheze kwanza ikibazo. Uyu mwana w'abakobwa aje aguha amashugwe. Umutama mwatatse ngo inkwano ngo zizosubiza. Ivyo je ndabizi nka vya bigano vy'ama content. Ariko je ndabibonye reality narindi ari hejuru. Ndabonye reality. Je nshaka kuduha umuco kwanza kurujyamo n'abakobwa kumuzi cyangwa utamuzi. Icyambere na mbere ujya sindamuzi sindiga ndamuvugisha nimba amaze kundungira nka message kuri Facebook cyangwa Instagram sinzi ariko je n'ubwa mbere ndamubona kandi je ndafise umugore kandi ndamukunda umugore wanje kandi dufitaniye n'umwana kandi ndamana mupostinze misi yose sinci umugore wanje nyuma byo ntibinabaho. Ariko uri intwari je ndakuzi nk'intwari. Iki kibazo cyabaye wacirengagije cyane mu gihe wari kuraba ukungene umanze ukakiriyariza bigahera ariko wavyirengagije wagumye wihuriye ubandanye ibindi. Nkuna yuko abantu bari kwadukurikirana bo bibona mu yindi shusho ga John K. Ubona yuko umengo sico catuzanye. Oya ariko urubanza rumwe rumaraziga. Icyatuzanye ngaha ni ibituko turavugira ngaha. Ivyo bindi je gutuma secretary yabaye kure bari kumutwara hakiri kare. Murakoze cyane. Okay, my name is Boy the Ship kuva muri Star TV. I'm the CEO of Star TV. Kandi je sangwe ndongo ikinyamakuru cha Star TV. Firstly, welcome in our country, in your country. Kubera ko ni igihugu ciwawe kandi igihugu ukunda, ni igihugu novuga ko wataye mu ruzogi. Ndabona uwo bita Joaquin Smith all the way from Inkinzo TV. Neza na neza mu bakinyi ba filme dufise babikora neza cyane. Bamaze gukora featuring zitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bindi bihugu biranugwanugwa ko agiye kujayo. Joaquin Smith muri no mwanya maziki hano ni igiki kintu tuba cyatumye zano nashashane ko twabonye badge abantu bambaye ziriko foto yiwawe ndetse na foto yiwe. Ico ni kibazo ca mbere. Ikibazo ca kabiri bafwa pasa umuheru ukino mwaragize ibintu byanyu vya audition muragira competition muratoramwe abantu bashoboye niho narindi ico gige mwakora iyo competition ariko mwaratoye abantu muranakina binavugwa yuko iyo filme yari kuja ahagaragara habuze iki kugira iyo filme kugira tuyibone nk'abantu ariko turakurikirana bijya bikorwa mbega iyo filme izo ahagaragara canke mwabaye muvuga ati ivyo bitiwe reka dutegura ibindi byo muri Kazoza. Murakoze. Okay, kibazo cha mbere wabajije Joaquin ni mu brother. Joaquin apart from yuko ari umustar kandi akora filme nziza cyane kandi yubashwe cyane mu Burundi n'umugenzi wa cyane turavugana misi yose ni nk'umu brother kuri jewe. Aha yaje ngaho guha support umu brother wewe. Twabonye ariko muri babiri. Kubera yari yavuze yuko azoza ashakora baca bavuga yuko abafana biwe ndibaza nimo babikoze baravuga yuko azoza. Anyway, so kibazo cha kabiri filme yarakozwe. Filme twakoze zibiri twakorana n'abaje muri competition kandi filme zimeze neza. Ariko kugeza muri no mwanya sinokubarira ati izosohoka ino tariki kubera kira kintu usanga gifise umwanya wacu. Umwanya w'iyo filme uriho kandi iyo filme izosohoka niyo umwanya wayo wagera. Yoba yararangiye cyane byose byararangiye. Havazi icuka kitari ciza hagati yawe na John K. Oya nta cuka gitegeza kuba kuko yamwanse yanse kwemera ama proposition yiwe kumugaragaro nukuvuga yahisemo avuga ati je nzokorana na Gaposho ariko umugore wiwe sinwara. Uraraba rero uzobe warihenze ugasanga watoye umwana yanswe n'abantu. Oya ntangorana ariko kandi aho tworekeraho kuko ansubije ivyanze bizabiza. Wow. Umutima kweretse uko hakwitiga iteka nka Gaposho. Ikigwa mpakuye nuko ari ukwitonda ubu. Ugiye gufata ingingi yagire kuri hagati wawe nawe. Ni yansubiza amahera yiwacu. Bakakora inama n'umuryango wabo. Bakansubiza utwanje. Basi. Ariko avuze ati ndasavye ikigongwe. Umwanya wiwanje nataye. Ikigongwe Rega nubu turacyawuta. Aisha, nubu turacata umwanya. Aisha ndafise akabazo gato nashaka kubaza. Twakubonye waje ugishika winjiye ugundana ufise amashurwe ushikumugo mu nda we arakwiyamamura kuko atakubuza atarigana kubona. Uwo umaze kuvugana bwa rimwe nawe cyangwa umaze kubonana cyangwa mwavuganiye Nishongea naye tu sana. Manake pale mpaka najua kama atakuja nijua aliniambia. Cause ni Juni star kutaka show kila mtu. Lakini mimi na Joy Keto naongea tu sana. Na kuma SMS yetu inaonekana tuko tu pamoja. Mimi sio mgonjwa nitoke nyumbani nishike taxi ya 20,000 nije nimpokee mtu mwenye siongeagi naye. I'm not crazy. Yeah. Wibaza ko yakwamiye kweli.
Maybe aliona social media, I don't know. Ama uyu nawe ajavuga yuko yaramaze gutanga imari wawe nubwo ataragutwara. Sinda mumuuliza siku hapo kwa niko mbali. Mumwasi. Inaonekana John Kelly akatuma franga za wawe uchaje. Naona tuko fresh. Kama kawaida. Reka aya ma social media hari vyafasha. Abantu bagwaye bakabura babafasha kwa muganga. Hari gihe bakoma induru bati tabara umuntu aramerewe nabi. Bigafasha. Najewe rero birashobora kukwereka yuko uzora kuba warihenze. Kuko imbere y'aba social media je ndiko ndemera ko inkwano nazitanze kandi ko no kugira umugore wanje. Ariko wewe yakwangiye. Kubera avuga ati uyu turakorana kandi mke wa mtu ni nini? Ni sumu. Gaposho no musinuza kubona yuko bava kugira ati Gaposho ariko ari yandagaza imbere y'ibinyamakuru n'ibindi bitandukanye bivanye nuko ntangorane mu gihe bizonyungukira jewe kuko uyo numuntu sigikoko uravyumva numuntu afise ubwenge nanje mfise ubwenge ivyo vyanshikiye bishikira aba star bose uravyumva ahubwo kumbure byaratevye kushikira nanje abandi bibashikira hakiri kare bikaba itera ingorane hakiri kare je bishitse bitevye kumbure hamwe izo mari atozitanga abayemeye ko tubana ari kuko nta wundi yoza uzitanga aje kumukwa acha ansubiza hama nawe agatanga nta bya dabo gusubize kujya nyene ni kujya nyene ata dabo ivy'inyungu birabe ayo ni siri shasi Sisa leo sasa tunashinda hapa kwa airport. Sishindi hapa juu napenda anafikia na pafahamu. Napafahamu. Wewe sasa unatarajia kwenda nini ngali kwetu. Acha kukataa. Hali haimaanishi kama njoo kuolewa. Mtu anarudishwaga hela mpaka anashika taxi elfu 20 juu nilikuwa najua programu yake yote. Lakini sasa kwa nini ulikuja na mume wako? Hivi unaweza kaamini kama ndio nimebuki hoteli atafikia hapo. Wewe mwenyewe. Haiko kweli kinone wewe wachutana n'umugabo kandi warubizi. Amenifuata sikuwa na habari yake. Hongera. Asante. Na umependeza. Thank you. Ila sasa akikukataa moja kwa moja forever utachukua hatua gani? Ndakuwa siko mtoto wa Kinyarwanda. Yalla.